murumva yuko navyo nyene mu vyo kurya harimo uburyo bwo kwirinda kanseri. Vitamine A, vitamine C, vitamine E arizo zifise uruhara runini mu amazi bakoze umuti wa chloro irashobora abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororo sizobarasira bifise ubukiza. Bakunzi ibi biganiro vyacu ducisha ku mbuga zitandukanye waniro haba kuri Facebook umuntu muzima, YouTube umuntu muzima, no kuri WhatsApp hose dukorera ku izina ryanditseko umuntu muzima. Rero turabaramukije kumara Imana bane namwe muri kumwe n'umukozi w'Imana umuvuga butumwa abanitwa na Imana Vianney. Imana yashimye yuko twongera guhura kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana. Turi mu isi irimo ingwara zimwe n'izinakira ziduhitanira abacu, zikaduhitanira abavyeyi, zikaduhitanira abagenzi, zikaduhitaniza abana, izo zose kandi ntacyo twokora kugira ngo ingwara zibure ku isi, ahubwo arico twokora kugira ngo tuzirinde. Ingwara zimwe dushobora gukora kugira ngo tuzirinde. Rero tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, ariko tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo uburyo bwo kwirinda kanseri muri kino gihe c'ikinjana turimo kuri monde moderne. Iyi kanseri ni imwe mu ngwara zihitana abantu benshi, ni imwe mu ngwara zihangayikishije amareta y'isi atandukanye, kandi murabyumvikana kuko iyo abantu batanguye kugwara ingwara zimwe zitanakira birashobora gutuma production mu bihugu icumbagira, ibihugu ntibishobora gutera imbere, na cyane nk'ibi bihugu vyacu biba bifise imbonoka zoza y'imivuduko y'iterambere ry'isi. Urabona yuko amareta amwe n'ayandi arakora ibintu vyotuma abantu babarinda kanseri. Mu Burundi baheruka no gutanga urucanco rwo gukingira abakobwa bo ku myaka 9 gushika ku myaka 14 kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko. Abo bose murumva yuko kanseri ni imwe mu ngwara zihangayikishije cyane isi yacu, kubera ariyo ibintu vyinshi bitera kanseri. Muri ivyo bintu vyinshi birimwo bitera kanseri hari ivyo twebwe ubwacu dushobora kwirinda, ariko hariho n'ivyo tutokwirinda kuko nk'ubu nk'akarorero baravuze ngo les risques environnementaux, ingaruka ziterwa n'ibidukikije. Hariyo bavuze ngo izuba ryinshi rashobora gutuma umuntu ashobora kurwara kanseri yo ku rukoba. Hariyo le nucléaire, ibintu vy'ivyuka ibintu vyo gukoresha ubumara. Hariyo les champs électromagnétiques, ibi ni ibintu amafacteur amwe ari udashobora kweshapa, udashobora wowe ubwawe kwirinda. Hariyo des échappements de véhicules à moteur, n'ibiduga usanga bisora ivyosi ku mabarabara, ivyo vyose birashobora gutuma. Hariyo la pollution de l'air intérieur, ikirere caramaze kwandura. Hariyo les nitrates, hariyo urabona twese duteza ifumbere, ibi vyose birashobora gutuma abantu bagira ibibazo. Hariyo les pesticides, ibintu dukoresha mu gupompa ibiterwa, ibintu dukoresha mu mirima. Hariyo les dioxanes, hariyo les pollutions organiques, hariyo l'exposition radioactive. No kuvuga ibi vyose hariyo eau potable chlorée, cancer de la vessie, amazi bakoze umuti wa chloro irashobora kuduteza cancer de la vessie. Numva yuko amafacteur ashobora gutuma tugwara kanseri. Hariyo zimwe utokwirinda usanga ubwo buzima bubayemo bigashobora gutuma ugwara kanseri. Rero nashatse ibi vyose kubera ari byo tugiye kurabira hamwe. Mbese ijambo ry'Imana rivuga gute? Mu gitabo ca Yesaya 1:6 baravuze ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashisa ku mutwe nazima hariho atari nguma n'ibifumfuri n'imishishagu bitigeze gukandwa canke gufukwa canke
kubombekeshwa amavuta. Umuntu rero hari ibintu vyinshi bituma agwara. Niyo mpamvu Imana yerekanye yuko mu gihe c'iherezo ubutumwa bwiza buzobaho bufise gukiza. Mu gitabo ca Maraki 4 umurongo wa 2 bavuze ngo ariko mweo abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororosi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Izuba ry'ubugororosi rizokurasira ariko rifise gukiza mu mababa yaryo. Ijambo ry'Imana ratwereka yuko ubutumwa bwiza bwo mu gihe c'iherezo buzoza ari umuti w'isi. Isi zoba iremerewe n'icaha, isi zoba iremerewe n'ingwara, isi zoba iremerewe n'ubuhemu. Ivyo bintu vyose bizoba biremereye isi, ubutumwa bwiza buzoza ari umuti. Reka rero turabe uyu muti uburyo twokwirinda kanseri, kubera twamaze kubona yuko ari amafacteur amwe y'ibitera kanseri ataco wokora ngo bihindure, biruko nyene, ahubwo wowe ico wokora gusa n'uburyo bwo kuzigama no kwirinda kugira ngo amagara yawe ashobore guhangana n'ivyo bintu bishobora kuduteza kanseri. Rero icambere, arrêtez de fumer. Abantu nibihagarike kunywa itabi. Icya kabiri, éviter l'alcool. Niwirinde inzoga. Icya gatatu, manger sainement. Les facteurs alimentaires particulièrement utiles dans la lutte contre le cancer sont les suivants. Kurya neza. Indya zimwe umuntu ashobora gufungura bigashobora kumukingira cancer. Izo ndya zimwe nizi. Baravuze les fruits et les légumes ont été montés par plusieurs études pour avoir un effet protecteur contre le cancer et doivent être consommés quotidiennement. Imboga n'ivyamwa ubushakashatsi bwarerekanye yuko bifise uruhara runini mu gukingira cancer z'ubwoko bwose, kandi iyo abantu babirya misi yose bishoboka ukaza urarya misi yose ikintu kibisi c'imboga canke c'icamwa, biri muri bimwe mu bintu vyo kurinda cancer. Kubera iki? Baravuze ngo biba birimo aya mavitamine, vitamine A, vitamine C, vitamine E, arizo zifise uruhara runini mu kurinda cancer. Baravuze ngo la vitamine A qui se trouve dans les fruits et les légumes orange, jaune et vert foncé ont des propriétés antioxydantes et diminuent le risque de développer du cancer. N'ivyamwa birimo vitamine A cyane biboneka mu bintu bifise ibara ry'umuhondo, birafise propriété antioxydant, no kuvuga harimo ubushobozi bwo kukumira imigera ya kansere mu mubiri w'umuntu. La vitamine C a des propriétés, nayo nyene rafise propriété antioxydante et protection contre le cancer et peut aider à prévenir les dommages génétiques. Des études ont montré que ceux qui ont des niveaux plus élevés de vitamine C dans leur plasma présentent des taux inférieurs de décès par cancer. Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bwerekana yuko nayo nyene ifise propriété antioxydant. Abantu mu maraso yabo bafise urugero mu mubiri wabo bafise urugero rwinshi rwa vitamine C muri leur plasma mu maraso yabo, barashobora kugaragaza bafise to iri inférieur y'ugufa par le cancer. Kwicwa na cancer iyo muri plasma mu maraso yawe harimo vitamine C ku rugero rwinshi, irarinda imigera ya cancer ku buryo itoguhitana. Gatatu, la vitamine E. Vitamine E nayo nyene baravuze ngo fonctionne également comme un antioxydant et aide à prévenir les nitrites dans l'alimentation de devenir des nitrosamines cancéreuses. No kuvuga vitamine E irabuza ubumara bita les nitrites kugira ubumara bushobora kuvamo cancer. Murumva rero yuko iyi vitamine A, vitamine B, vitamine A, vitamine C, vitamine E biri mu bintu bikingira cancer. Imana rero murumva yuko yatugiriye neza, iduha ubutumwa bwiza bushobora kudufasha. Ikindi baravuze ngo ni composition
Rero hariho ibizingizingire fibre, abantu barya ivyo kurya birimo fibre. Selon plusieurs études peuvent réduire le risque de cancer du côlon. Abantu barya ibintu birimo ibizingozingo canke les fibres bituma mu mara horoha, ngo birashobora kurinda kansere yo mu yamara. Rero murumva yuko hariho n'ibindi bavuga ngo le sélénium trouvé dans le grain entier diminue le risque de cancer du poumon, du côlon et de la prostate. Sélénium iri mu binyantete, mu binyantete bitanogererejwe gose, birimo sélénium ishobora gukinga kansere y'amahaha, kansere du côlon, y'amara, kansere ya prostate. Murumva yuko navyo nyene mu vyo kurya harimo uburyo bwo kwirinda kanseri. Pour la prévention de cancer, ibi vyose ni ibintu bishobora manger 5 portions ou plus d'une variété de légumes et de fruits à chaque jour. Umuntu ashobora kurya imboga n'ivyamwa misi yose, birashobora kudufasha gukingira kanseri. Murumva rero alimentation, ivyo kurya biri mu bintu vyodufasha kwikingira kanseri. Ikindi baravuze ngo éviter, icyakane ni éviter une exposition au soleil excessive, les coups de soleil et d'autres risques environnementaux évitables. Twirinde kwiyanikira. Twebwe nituri biharage, nituri bigori, nituri ibintu bibisi, tukeneye ko vyuma. Ukwiye kwirinda izuba ryinshi. Iyo izuba umaze kubona ari ryinshi, utegerezwa kugerageza kwirinda gukubitwa n'izuba cyane. Ibi birashobora kudufasha. Icya gatanu ni atteindre un poids santé. Prendre du poids si vous avez actuellement un surpoids ou être obèse. Abantu bafise ibiro vyinshi canke baba obèse, utegerezwa kuraba, ugerageze kuraba ugire ibiro vyiza vy'umubiri, navyo birashobora kuturinda kanseri. Éviter les papillomavirus, l'hépatite et les infections Helicobacter pylori. Nukwirinda ivyotuma tugira ingwara z'igitigu cyane cyane amahepatite. Ibi navyo nyene tuvyirinze vyodufasha. Rero ikindwi ni participer à des examens de dépistage réguliers tels que l'examen de sein, test de PAP, cordon utérus, sang occulte, les tests cutanés, d'autres tests selon les recommandations et aux besoins. Kuza turipimisha. Urashobora kwipimisha mabere, ugapimisha cordon utérus yuko utafise kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko, kipimisha mu maraso, rero ukipimisha ku rukoba. Ibi rero byo kuza turagira ama examen amwe birashobora kudufasha. Rero murumva yuko nashimye yuko tuganira ku bintu vyotuma twirinda kanseri. Mugabo muri byo twokwirinda kanseri, mube yuko twirinda kunywa itabi, twirinda kunywa inzoga, tukarya neza. Ivyo kurya biririshe en vitamine A, vitamine C, vitamine E, muri fibre, muri selenium, ivyo biradufasha kwirinda kanseri. Ikindi tukirinda kwiyanikira, ko twebwe turi ibintu bibisi bikeneye kuma, tukirinda tukagerageza kugira ibiro bitari umurengera, tukirinda no gufata ibintu vyotuma tugwara hepatite, tukagerageza kandi no kuza turapima ama examen amwe ukikorakora ku mabere kugira ngo umve ko atatuntu tutuvyimba turi ndani. Ivyo vyose birashobora kugufasha kwipima no kwisuzuma kanseri. Nimureke ku bantu madukurikiranye, Imana iduwe kwikingira kanseri kuko iri muri bimwe mu bintu biko birahitana abantu benshi muri kino gihe cyacu. Kanseri rero ku mafacteurs ayitera menshi ntashimye kuvuga, ariko nashimye ko tuvuga ku byo twokora kuko ari ibintu ari bidukikije bidutera kugwara kanseri. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kumenya ivyo inyifato yacu kugira ngo tuyirinde. Imana rero ibitumvishe mu izina rya Yesu.